Ndaramukije cyane abakunzi ba PATV aho murere hose bonjour canke bonsoir ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzira kino kiganiro nkuko mubona rero kuri micro c'est Nana Flavie imisi yose mwo bazanira imeze neza cyane ibintu biri shoshosho so ku bantu baravye iyi channel ya PATV ya mbere ndabahamagara subscribe d'abord et après mucimugira ama commentaire ibiganiro byose bigiye biracako ko bwiko bwije ntimubagirira partage guys ndabasavye ntimubagirira partage kugira ngo haba umugenzi wawe bibona canke abundi wundi ashobora kubona ibiganiro twagiye turabaha amanko mubibona rero ndahagatiwe imisoro ibiri itagase imeze neza ariko tudatevye katubakire cambere baramutse bongere babibwire abaribo et après mucamenya byinshi basanzwe bakora mu buzima bwabo ndahera iburyo ibubasha reka cempera kuwavuze n'ingoga turakwakiriye merci sana ndabona hameze bon nano ha fresh rero je nanje ndabaramukije abakurikira iyi TV online mebavuze twa gute PITV Okay tugusabere widondera abakunzi ba PITV bakumenye et après bacamenye ba PITV mu ntahura nimugire ngo ntaho narinzi ni Bobo Box umukomedie wanyu abikora neza ugisike ngire ni fake Raxi pesa Emiliose kwa mbwana shati Jibula Maswari umusamara wa mission Mr Bucucu ndakujuko Mr kuchitwenga ekashire kujyanywa Mr Bushite ayo na Mike canke ni ayo na Mike yose nagiye mpabwa n'abafanzi ndamujuko ndakujuko Okay, abakunzi ba PATV mumva yuko basha numukomedie koko nko yabivuze amazina Mike ni menshi cyane nta nubwo no yashobora ariko abakunzi ba PATV n'abakunzi ba Bobo Box comedy baza gutahura bamumenya ati kumbe ni wenyene reka tuje ngahe buryo bwanje naho turuhekaze umusore ngaha abaramutse yongera bibwire turagoye kaze yaba merci sana kweli hama nanje ndabashimiye sana hama ndaryoye kweli kindi naco nakunze view ya hantu kweli murategura kabisa Sharazi maze gutemera ama TV online menshi muga muranyemeje big up to murakoze cyane murumva yuko baradushimiye studio niwo wa mbere dushimiye ariko turashimanye nuko bimeze ni bon hama tugusaba idondora akunzi ba PITV okay je nkuko basanzwe banzi ni bahembero comedy okay bisama sirino menshi cyane difite izina ry'umuryango aka Sosiso Mtana Shati pesa si me yakatugeza twaba tumomora cyane nibirebire Okay urumva yuko no munsi muze kumbabarira bafise Mike menshi atwengeje en plus n'abakomedie murumva yuko ibintu bimeze neza cyane tukiri ngaho nyene mwese muri abakomedie antuka twasha kumenya tukiri ngaho mukwana anko muri anko canke mwese arikorana ku giti cewe twese turakorana twese ni muri bwa bumwe muri gwa rukundo Okay cyane murumva yuko barafitaniye ubucuti bakorera hamwe barungurana ubumenyi barungurana ibitekerezo kugira ngo comedy ndundi ibandanye itera imbere canke ibandanye ishika aho itari gushika hama mwumvise tukumwe ngaho ubafu bwanje na Bobo Box twashaka kumenya mbega ibintu vya comedy ngo bitanguye ryari kugira uvyinjiremwe vyagutanguye gute ibintu vya comedy sinavuga ngo nabitangiye umunsi no ahubwo nakuze ndavyisangamo gusa neza imbe kuje imbere ya kamera na imbere ya kamera 2017 hari 2017 gushika n'ubu ariko comedy nazitanguye kuva nkiri munda kwa mama akintwaririje ngenda ntera kagere nobo ntiziramerako Okay kumbere yagiye umubebe ari munda rikatera imigere bari kagina comedy canke we byari special mani biri muri we ajya zovuka ari umukomedie cyangwa ari umuntu atwenza abantu atabaye umukomedie naho uzosanga ari umuvuzi w'ingoma Okay murumva yuko yabitanguye kera kuva kiri mu mbanyo y'umuvyeyi wiwe murumva yuko si ibintu vyaje giturumbuka ariko tumushimire cyane ku ntambwe ageze ko ni sawa bimeze neza hana makourage me cyane kugira ngo ejo canke hirya yejo ibintu bigume bimeze neza cyane twashaka kumenya kandi kuva ugitangura comedy canke umwuga ko n'umwuga mu yindi twashaka kutubwira ibintu biri canke bitatu wishimira kuba wamaze ushika ko canke umaze kuronka kubera yuko uri gukora akazi kawe k'ubukomedi mbo ikintu ca mbere nagize inshuti nyinshi rero imaze kugira inshuti nyinshi izo nshuti zikubera kimwe mu byo wari umaze kubura icyo ni ikintu ca mbere icya kabiri nabaye umwizigirwa umva nungutse inshuti mbo mwizigirwa ivyo bintu ndabishimira comedy
kuko iyo ntakina comedy abantu bamaze bambone image yanje ndimwo sinari kuba mwizigirwa canke ngo ngira inshuti nyinshi nkizo mfise nawe buramaze kuba umuvandimwe kubera comedy. Okay, mwumva yuko yishimira ibintu byinshi cyane iyo uronse abantu canke iyo wungutse abantu no kuvuga yuko umaze kunguka ikintu kinini cyane kandi ikintu kizogutuma ushika ku byo wifuza gushikako. Ngaho iburyo bwanje no murabona ko hari umusore mwiza cyane ameze bon. Turashaka kumenya mbega namwe mwavya bitanguye gute byaje gute kugira mu tangure comedy. Je ndakugije ukuri comedy wanje. En fait imbere ko ndakubwira igihe natanguriye ko comedy. Ngena nakubwira yuko je ntari umuntu w'isi. Oya akora ko je ndo mu Kristo. Kandi abakristo ntiturabisi. Je natanguriye comedy kwikinira mu ijuru. Nshimisha Imana. Mbona itwenge ivuga ati ishikiremwa canje kirampimbana. Hama ndavuka ku isi camaranya nkora wa murimo uno musenshimisha abana b'abantu. Umunsi natashe nzosubira gushimisha Imana. Niko niyo mpamvu je kweri comedy netanguriye mu ijuru kweri. Ego. Okay, mwumva ko comedy yayitanguye atwenza Imana, ashimisha Imana, aryohera Imana, et après arashikana ku isi. Naramaze kubona Imana. Tunashaka mbazi. Savuga ko atamuntu arabona Imana nawe ntotubeshe. Nta Mana wigeze twenza nta nawe wigeze ubona. Ubiriza kugire. Nibuze ndakugire Bobo. Urabona kubera ko Yesu Kristo yaratubwiye ati sivyo. Kuko bamwizeye bose ngo iki yabahaye ubasha bwo gucika iki abana b'Imana. Je rero urumva jewe aha mwijuru turi ingenzi naje kuvisita kugira ngo mwege rero ndabaho munezero ndabakuremwe n'irungu hamanze nitahire. Rega Imana soko yanyanse oya naje kuri misi yo gushimisha abantu ku isi nonge ndabaye message baryohewe kandi Murumva yuko ari ku kivi ariko arakora umurimo Imana yamuremeye canke yamurungikiye ku isi yo gutwenza abantu canke gushimisha abantu ariko sinzi ariko ngira ngo afise impamvu bivuze. Twashaka kumenya nawe Bobo mwahuye gute byaje gute kugira ngo mukorane. Bobo ni histoire ndende cyane. Uno munsi tugeze uvuze Bobo muri make Bobo ntitwavukanye mu ndimwe ntidusangiye papa ntidusangiye mama ariko Bobo no munsi ndamukrasa mu muryango wanje cyane kuko Bobo twavuye kure cyane. Mu bisanzwe ndini mu director amafilime ndayayobora nkongera nkanandika n'amakomedi nkayandika nkongera nkanayobora. Bobo twamenyanye muri 2017 nyene. Bobo twamenyanye muri 2017 yaje duhura muri band nari nsanzwe nyene nigisha mu bijanye na cinema ntanga ama formation. Bobo araza akiza nyene ndabona bo umuntu afise impano. Je nakoze impano ndayifise ni wanyigishije. Mwo yigisha nturimo. Oya gusa bwo yarongereje ko bikeye ariko nubwo ngo yaranyigishije nabanda. Bobo ranyisha. Aho veze sinavuga ko nakwigishije kwabaye gukabura impano kuko muri make impano wari usanzwe uyifise kandi wari ubizi. Nimba hari umuntu yaje afise ubwenge ntakeka ko yari afise yari Bobo. Bobo nibutse umunsi agagarara kuri stage akankorera ibintu ntarinzi ko yokora. Naciye mvuga ati uyu unye no mwijuru nzomusabira viza yo kwinjira kugira ngo tuje tujane n'Imana imubonye yo kwishima tu. Nabaje bamukushira muri band yabo banteruza intebe bicayeko bakayinteruza nkayikura bahejeje kuyicarako nkayitwara nko kuva ngaho no gushika kuri kotebo kugira ngo ninjire muri band. En fait oya en fait kubera ko muri band urabona kujya kuntu abantu tuba tuje tuva imico itandukanye ugasanga muri band hari abantu usanga bafise imico itandukanye kuko ufise impano wese ntibisigura ko abafise wa mutima wo kubana n'umuntu. En fait ngaha kwera ko jewe nari muri ako muri ico kivunga niyo mpamvu avuze gutyo mugaseje ubwonko inyuma aribuka neza zobona yuko ari jewe muntu namuba hafi cyane kuruta abandi narabizi gusa wasanga bamukoresha ibikorwa byinshi cyane kwera ko vraiment yaje nyene nk'umuntu bamubona umengana umuntu ataca azovamo ariko jewe nyene nk'umwarimu narisanzwe nyene ntanga formation narabona icyo abandi batabona kuko Bobo yarantungura cyane. Bobo yaransiriplena akankorera ibintu turi nko location byananiye abandi akaba ari babikora.
ego kwere camitamo kumugira inshuti n'abarankundira tumuvandimwe gushika nuno munsi mbaka no mwijuru ndakeka tuzojana ego Okay, murumva yuko ubucuti bwabo si ubwobo nubwo kuva kera mumva yuko yahavye aba inshuti canke abanka mukuru we canke mutonyi we sinzi mumva yuko ubwo bucuti bwabo bumeze neza cane kandi ibintu mbona je bimeze neza pe hama bobo twashaka kumenya ama video yanyu ni menshi cyane kuri channel yawe ya Bobo Box Comedy ariko twashaka kumenya niya video imwe umaze gukina ikumva nyati iyo film ndayikoze canke ati yo comedy canke iyo video ndayikoze numva ndayikunze ni nkiya Bo video zose nazikoze ndazikunze ariko hariho video imwe nakinye nagiye ndayiravye ndatwenga havuga ati ayo video ngira ngisose numva nkora muri baraza ndiko ndakubura ntema nakagazo umukobwa rero wa boss acarankunda avuga rero ngo ibe namba ari boss musaza w'amafaranga tuje twimukira ahantu kure turiko turabipanga nyene ndamubwiye ati reka nkwakwanye nje bucucu ndabe yuko basiko no bashoboye kugira nyene moya mbiri hajya nyene ndiko ndakura ikabutura musaza acaramfata urabona umujama wowe akaboka kanje yaremera gatobora ngo kugira abone ngo nari namba akaboka kaheze ngo ngire nje bucucu ubwo nyene acarafata naranumviriza ko bimeze nani aziko nababaye n'inkoni ziraja ko barashobora nabyo ndayibonye no ndaryoherwa ndavuga ati iyi video yari kozevye yari teguye irimo n'inyigisho cyane mumva yuko afise video imwe canke video imwe nkuko ndabivuze yamusigaye mu mutwe canke yamuryoheye afise nyinshi nko yabivuze ni nyinshi cyane ariko urumva yuko hamaze kuba imwe musigaye mu mutwe no kuvuga yuko hari ikintu yamigishije hari ikintu n'uwisaha kimwigisha canke cigisha abandi bantu bayiraba canke bayikurikiranye ko irinze muryohera no kuvuga ko hari n'uwundi muntu hari yanyiciryohera cyane twashaka kumenya rero mugitangura gutangura umwuga wanyu w'ubukomedi niya ikintu cambere kimaze kubabaza bigatuma wimvira ati je ibintu no bihagarika canke no biheba Mbo ikintu cambere cambabaje ni gihe nigeze kuja gushutinga ahantu ni gushutinga ahantu turasaba location dukoreramo hama uwo mu boss twahasavye ntago yari nyeneho ahubwo harafise nyine ahasanzwe hagira arongoye uwo munsi aca dufatira kamera harimo ama video ashika muri 8 twa tumaze gushutinga tuce tumara ukwezi kose tudashira kuri YouTube ndavuga ati none ibintu tuzokora teza imbere urwaruka rugateza imbere igihugu bo bipfuza iki ndumva ko menga ndacitse intege muri jewe ariko nk'umwarimu wanje hajya yambwiye ati pambana inzira n'inzira nimba wafashe inzira yo kugenda ntukate ngo usubire inyuma kuko ni wasubira inyuma uzokwiyumvira ati nagire nshike ndasubira inyuma ahubwo rero ca mu mahwa yari yo yose urabe kushika n'ubu ndakimushimira vraiment turiko turapambana umva yuko mu kazi kose kagenda karagira ikintu kikubabaza canke kikunaniza kugira ngo ucike intege ariko niho nyene ukwiye kugirira izo nguvu nyene kugira ngo ushike ku ndoto zawe kandi ukazishikako wizeye ko uzozishikako twashaka kubabaza hari muri film canke muri comedy tuhagaye cyane muri comedy dufise aba legend benshi ndavuga ba Kigingi ba Mutima n'abandi benshi cyane ariko mwebwe muri niho mukiza canke niho mukizamuka nubwo mumaze imihe mukora canke iminsi myinshi mukora hari benshi batarabamenya ariko twashaka kumenya nizahe nguvu muri ko murakoresha kugira ngo wa muntu atabazi wa muntu azi ba Kigingi wa muntu azi ba Mutima namwe bwashobore kubamenya nizahe nguvu muri ko murakoresha murakoze cyane kumbaza kino kibazo ko ni kibazo ciza cyane gishobora gutuma umuntu atahura uburyo dukoramwo n'icyo twiteze gushobora kuzobaha ingufu two turakoresha nuko turiko turagerageza gukora ibintu vyiza bibashimisha kandi vyigisha urwaruka en fait kubera ko turugwaruka turiko turibaza sana kuri buno buzima tubayemo muri ino misi aho bwatuvanye nta buriko buragenda butugana ndikunda tuko tugerageza muri make gukora ibintu bizotanga ico bita umusaruro mwiza cyane kandi turizera ko byanka byakunda tuzokama dushimisha abafana bacu ko biri kose tuzobaryohera tubatwenze ikiruta ikindi naco video ziwacu
zizotanga inyigisho kuri benshi, ndazi zizokebura benshi, zizogarura benshi, zizokwereka n'abandi aho isi iri kiraja kandi n'aho iri kirava, kugira ngo igihugu cyacu cy'u Burundi kibandanye kiba igihugu ciza cyane kandi tubandanya tuba n'ugwaruka rw'imboneza. Ego murumva yuko bafise ivyumviro vyiza cyane canke bafise imigambi myiza cyane kugira ngo ejo canke hirya y'ejo Uburundi bashe bumenyekana mu bindi bihugu canke mu makungu bivuye ku mwuga wabo w'ubukomedien. Kandi nizira yuko abakunzi ba PITV turi kumwe twese ko bishoboka gufatana amaboko komsa ibintu bikamera neza kuri channel yabo abahungu canke abahungu bakamenyekana kurusha uko bari kwaramenyekana no munsi. Nk'abajene turabajene hariho abakunzi ba PITV baturaba abajene sinzi hari akajambo bahimiriza hari ugwaruka rwinshi usanga gwicara muhira barindiriye ubuzi butandukanye buve mu biro, ariko mwebwe mwari yunganije mu mpano mufise murakora uwo mwuga wanyu w'ubukomedien. Ariko nashaka kugira ikintu kimwe hano canke bibiri abajene bo bicaye nko muhira canke bakumarigara nkuko benshi basanzwe babibona kugira ngo bakore kugira ngo igihugu cyacu kimenyekane cyane. Je ikintu no himiriza ugwaruka icyambere cyo nuko twakura amaboko mu mpuzu. Nta muntu numwe abayeho ku isi ataca ashoboye kandi ataca amazi. Swate je nuko novuga yuko comedy canke filme je novuga ko ari tara. Mugabo je mu bintu byose mu bushakashatsi bwanje nagize nta muntu adafise impano kandi nta muntu adafise ico yokora. Abarundi barabamaze ati ngora imitiro ukimbura ingonero, kandi burya ngo ntuzoyibuke kwifuka bwake kuko ntaco bugikiza. Urumva bisaba ko umuntu yifuka hakiri kare. Rero inguvu ugwaruka dufise ntizibikika. Maranibuka ndafise umu grand frère wanje niyo yaramubwira ngo kora cyane ukibishoboye kuko inguvu nta kigega cyazo ufise. Uko imisi igenda iza imyaka yiyongera tugenda ducika intege. Muri make tugerageze guca akabanda tuzitwaza mu busaza. Wa musore we wa nkumi ukunda kuryama nta kiriyo vyukukore kweri. Niyo mpamvu je no muvandimwe wanje ajya bobo box tumaze guca bibazo byinshi cyane rwose umuntu atovugira hano kuri TV online. Mugabo ntwigira ducika intege, harabaduciye intege. Gusa ikintu ca nibuka ni kimwe, nta kintu uzokora ngo abantu bagushigikire bose. Wapi abaguci intege ni bazoba benshi kuruta bagushigikira, ariko komeza ukore mbako uzobemeze. Ibyiza bizova mu bikorwa vyawe bizotuma n'abatakwemera bakwemera. Yego kweri. Murumva yuko abajene bicaye muhira canke abajene bari mu bindi bintu bitabahesha icubaye canke bitabahesha ejo heza canke kazoza keza ife ko mukora kugira ngo ejo canke hirya yejo mushike ku ndoto zanyu canke mushike kuvyo mwifuza gushikako. Bobo twashaka tubibarize bega iyo uri kurakora ikintu kiba gikeneye uburyo canke gikeneye support nini cyane, bega nkamwe bw'inka team yanyu mukorera muri management canke muri korana nko kunyene gatimu nyene bisanzwe. Twe na management dufise turikorana nyene ku ruhara rw'iwacu. Turapambana to kugira turabe yuko haraho twoshika nambaye management izoza izosange twari yubatse hajya aya bavuga ati Imana ifashe wifashije. Rero nta muntu wacaza kugutora mu muhira wicaye ngingo ndagushigikire atarabona n'imirimo watanguye. Oya n'umukuru w'igihugu avuga ati mbere yo kutangira koperative uza gusaba ingurane banza ukore utwereke umurimo utegerezwa gukora hama natwe tugirene tugufashe. Mumva yuko umuntu abanza kore après uzoronka bagusupportinga cyangwa uzoronka bagufasha mu nyuma mu gihe kuronka ishingiro cyangwa ishimikiro y'ujya muntu azoza kugira ngo agufasha gushikira muri ako kazi kiwawe. Sinzi rero yuko hari akajambo wowe ufise cyane ko guhimiriza abakunzi ba PITV kugira wa support ya mbere no kugira subscribe kuri channel yabo kugira ngo bashike ku ndoto zabo cyangwa bashike ku mavision yabo bafise. Dibaza bafise ibikorwa byinshi cyane, ariko jewe nawe tubafashije tukagira ama subscribe, tukagira ama partage, tukagira ama commentaire. Iyo niyo ntambwe ya mbere, iyo niyo support ya mbere ku bantu bakoresha YouTube cyane. Sinzi rero kufise akajambo kamwe canke tubiri woshikiriza abakunzi ba PITV. Shanda bakunda cyane kuko ivyo nari kuvuga byose wabimvugiye. Bagende bakore subscribe na like na share na commentaire kuko nasanze bamaze kumvugira ibintu Imana iguhezagira. Amen. Bwira mugenza wawe tusa na Yesu. Sinzi nakusa akajambo bwira canke uhimiriza abakunzi ba PITV canke abakunzi banyu muri rusange. Ikintu cyambere je ngira mbanze mvuge
kwijambo ry'Imana ryo rimbwira ati ngo kunza mugenzi wawe nkuko wikunda wenyene. Ikintu ngira mbanze mvuge nuko kwanza bubanza kwanza umuntu wese yarevye ino video akabanza kwanza agakanda subscribe kuri channel ya PITV. Mugakora share, mugakora na partage nta bindi na comment ugashira ko kama kawaida. Ngaca ndabubwira ahejeje kubikora agaca simbira kuri channel yacu ya Bobo Box Comedy agaca akora share, partage na subscribe kama kawaida hazwa du supportings muri make ngaho uzobusa nungabiye imiliyoni 10 mu buryo butagaragara urumva mugabo uzobuzimpaye no kuri vraiment muzamukoze cyane kandi turabakunda ni muheza gikwe. Abakunzi ba PITV rero mugenda mu bikore nko babe bategetse canke ko babe bahimirije kugira ngo ejo canke babe bahimirije kugira ngo ejo canke hirya yejo basore bacu canke iyi misore yacu bashike ku ndoto bifuza gushikako. Abananje ndabakunda cyane, bye.